profite iyo igihe kigeze gikoreremwo. Yesu ashimwe cyane. No mu kazi menya igihe, hari igihe uronka igihe cy'amafaranga yegeranye, kwega abakiriya, kora ibintu byose bibaho, kuko amafaranga arara uyu munsi nga ejo akimuka akaja ku wundi. Serivisi yose urimo ukabona faveri, ikoreshe neza, ubu mwizigirwa, ikintu uronke cyose ugira ejo hawe hazoza. Iyo umuntu atamenya igihe cyo kwiwe cyo gukora cyangwa cy'igihe cy'Imana, aronka ibihumbi 100 akarara biriye, akaronka miliyoni akayimarira indwi imwe, ugasanga n'umuhungu nani cyangwa ugasanga n'umukobwa ntafise inzu, n'umuhungu adafise inzu, mugabo akaca yambara ipantaro y'imiliyoni 2, ishati y'imiliyoni, isaha y'imiliyoni n'inusu, ikirato c'imiliyoni, telefone y'imiliyoni n'inusu, ntagira n'inzu, ntagira n'aharara. Imana yuguruye, ariko ntiwamenye igihe cyo gukora cyayo. Mu gihe cyo gukora ronse amafaranga, gura parasera, gira iyerekwa, uronse 5 rya 2 3 bibike, uronse 100 rya 24 buyibike, uronse 500 rya ushira kuri konte bloke, ucugira iyerekwa ikintu ugomba gukora, uvuga ati ntegezwa kugishikako nk'uyu mwaka byanse bikunze.